Yeah. Sabameli. Scotini. Away. Muntu w'abantu batuzanile. So ahari mubona nageze muri cya gisagara cya Ngozi. Uko mubibona hariya mubona ndi mu gisagara cya Ngozi. Haga mubona imbere yanjye ni ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera. Urabona ni mu makartier. Hagucya boyinje mu makartier. Rero mbandi kumwe na Joko Sabameli ya Stampini. Muntu w'abantu batuzanire vemuso zitatu. Warumaze gushika Ngozi? Rimwe. Ryari? Sha ndibaza nko umwaka uheze. Mwaka uheze? Rero uno munsi waje Ngozi mu vyiswe twashitse event. Akaba uri pirato, nivyo? Utabaye pirato gashaho cubande nga muri twashitse event. Ubu rero niwe ahitamwo uzotahana imoto. Nuyahitamwo. Baza bavuga yuko ngo ama evenement ama competition yakunda kuba mu Burundi. Atamubambe canke mutazinanye ngo nturengana. Namwe niko biri. Oya, nana gato. Iracitse. Ntorera. Sawa. Ndayambara tu. Asante muvyeyi. Ashakoshe kare kancikanye muga ndakambaye ukundi. Bwa rero nubingene gipanze. Oya, nivyo kunda. Wowe umva ko abantu bose tugiye turafata tuvuga ngo kubera tuzinanye ngo bace baba mbere canke ngo batware ngo ubwo bushimwe. Erega ntabwo tuba turiko turagira ibintu kugira ngo abantu batware ubushimwe. Tuba turiko turiyumvira no kuri industry yo muri kazoza. Abantu bashobora kuzoserukira igihugu mu muziki. Tuba turiko turiyumvira ku bantu bazoserukira igihugu mu muziki muri kazoza. So duhaye amashance abantu batayakwiriye byo bisa nk'ari twe turiko turica industry yacu. Biramaze gushika ukakurikirana nka competition imwe ngaha ukavuga ati nukuri ujya mu naho bamuhaye agashimwe ntiyaragakwiriye karagakwiriye. Biramaze gushika. Oya. Ibyo ukurikirana ibyo abandi bahora bavuga ngo ubushimwe ngo babuhereza ngo kukimenyana. Biramaze gushuka abona ati ujya mu naho bamuhaye kaya gashimwe nawe yagatahukanye. Isu yaragakwiriye bakamuhaye kubera bamuzi. Shajezo maze guparvena kuraba zose nta nimwe vraiment baravuga ngo akantu bakamuhaye ngo kubera ko atabimerita. Wanarije maybe ushobora gusanga bari bazinanye mugabo wanarije urabona yuko ivyo bintu yabimerita kameme. Yamerita ugashimwe vraiment. Yakamerita. Bakunzi rero basimbizi bamwita Joko no producer. Young producer. Ni umuproducteur nga mu Burundi akora indirimbo. Urumva niwe ari numwe mu ba juré mu bahitamwo. D'abord kwanza umaze kubona iri higanwa giswe twashitse event aho bavuga bati bahiganwe hamwe wa mbere bazomushimire bamuhimoto. Uvyakira gute iyo uri kurabona nk'umuhinyanyuzi usanzwe hinyanyurira abarimvyi batandukanye yubona yuko ama competition atanye kuba ama competition bagatanga ubushimwe butari butoya? Jewe de ma part nk'umuhinyanyuzi je no vuga yuko abari iteka ridasanzwe nka radio nka PJ Classic kuvuga ati itegure event nk'iyo kugira ngo ifashe aba artiste bakiri bato bien sûr que bataronka uburyo bwo kugira bashike ku rwego nk'uko abandi bakuru bacu bagezeko. No vuga kari nk'amahigwa adasanzwe babahaye industry yacu. Je précise industry yacu kuko tuguma tusanga hibonekeza babandi nyene y'amatala nyene muri industry yacu. So abara amahigwa adasanzwe yo kwerekana izindi mpano mu gihugu yuko hari hayandi ma talent ku buryo bw'uko n'abaye bakuru bacu bashobora kubashigikira bakavuga tujya mu Petarakaze reka turabinge tumupushinga nawe ashike ku yindi ntambwe. Je no vuga yuko abari navuga gute ni ikintu kinini, ni ikintu kiri big. En plus to saba kaca bakigira mu gihugu cyose mu ntara zitaro zose zigize igihugu. Wow, ni ikintu kinini vuba. Urabona neza ko hakenewe n'ibintu umwe nivyo ku baririmbyi bamaze
gukura bamaze kubaka amazina ko bakeneye igiki ikintu nyine cyo kubashira kuri competition nabone bagashira ikintu ngaho gati ni muhangane turabe ukuri abandi icyo sinibaza ko gikenewe oya bo bazi barabaye gusivyunka baherekeza ngo bamwene bo baramaze gushikaho bitagikenewe ko babanza gukompeta n'abandi bantu kugira ngo berekane amatara yabo kuko bo amatara yabo turamaze kuyabona abapeti baba bakiri hasi baba bakenewe kugira ngo bereke igihugu amatara yabo ku buryo bw'uko bashobora no kuronka abantu bashobora kubasapotinga vyoroshe babazi barabobone mugabo abakuru bacu babasanzwe bazwi bafise amazina manini. Aha rero ubona hariya mubona hari inyuma yanje murabona twageze aho bita ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera murahabona no turi hasa neza haba abantu baba bashajije abantu baba basa neza ibintu bisa neza i Burundi hararyoshe man je urabona nubwo no kuyumvira no kuja mu kindi gihugu mzee home still home man home still home ah rero turashitse voilà murabona ibutanyerera ku mugwa mukuru ntimwibaze ngo siyo turi murabona neza ko twamaze gushika ku mugwa mukuru aha rero murabona ngaha hanze murabona aba n'abantu bose biteguriye kwinjira kuza kuraba uko Joko aza gucamo aza guca urubanza mwabonye twageze none imbere yuko twinjira Joko wana yuko abantu bariko barabyitabira ku bwinshi bino birori wakira gute iyo ubona no mu gihugu hagati ahandi turi Bujumbura turi hagati ku mugwa mukuru ya Butanyerera iyo ubonye abene gihugu bitwararika bakitaho entertainment byakira gute bon je novuga yuko ari ikintu kidasanzwe kuko navuga ko aba artiste abanyamuziki bari mu bantu batuma igihugu gitera imbere kubera ko bari mu bantu bashobora gukwega ingenzi zikaza zije kuraba iki gihugu cacu ciza nibaza ko mu gihe ingenzi zije zizanye amafaranga yo mu bihugu vyabo amadevize yabo tukayagirane tukayakonsoma ko mu gihugu je nibaza yuko abari ikintu kidasanzwe cyane kubona en plus de ça ushoboye kugenda hagati mu ntara ugasanga abanyagihugu baritwararika ibi birori vya danger ni ibintu binini man ni ibintu binini biba vyerekana yuko umuziki wacu witwararitswe like tutariko turatamba twirorera tu ko hari abandi bantu bariko baradushigikira ku ruhande ya ego mu ncamake urabona yuko ibi birerekana yuko umuziki wacu uri kurakura bien sûr que oui uri kurakura udakuze aba bantu wo baronka se ntabo wo bakura he umuziki uri kurakura bien sûr ruguru niyo ikirori kiba mu gisagara turonderera y'amafaranga ruguru ni ikirori kiri rero hageze kurajya ko turi muri sama turi muci bisaba yuko iki cyose rero turi mu birori bien sûr ntubizi kari iminsi yose igihugu cyose turagitegeza kukizunguruka rero bakunzi basimbizwa semavumba muba muri ngaha Ingozi aha ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera uno munsi n'umunsi ugira kabiri umunsi wa mbere twari muri Buhumuza ibirori byari byatewe iteka n'abategetsi batandukanye n'umunyakubaha avugira igipolisi niho yari bwiye ubushikiranganje hagati mu gihugu uno munsi rero ibirori biza kubera ngaha kuri stade Hugasaka mu vyitabi muze nga mudusange turi kumwe na Joko bazi baduhe no kugwagwa rw'Ingozi badutemu nabonye hari n'utuyoga twa danger man hari uturugu twishi twa Burasine ngaha na twande ibintu byose ni byiza Joko akajambo kamwe rero ku bantu bari kwaradukurikirana abantu muri ko muradukurikirana especially abantu muri uwo mwanya muri mu gisagara ca Ngozi nashaka kubasaba mwitabire ibi birori nibaza yuko ntabwo muza kugirana nimuza kuba mwahomvye kubera ko ni bimwe mu biko birashigikira impano zanyu zo ngaha mu gisagara ca Ngozi no mu ntara ya Butanyerera bien sûr
so abantu muri mu Kayanza muri hafi muri ngaho Ingozi muri mu Kirundo mwari kugira nti mwari kunyaruka vraiment ni munyaruke rero harageze n'ubu nyene aha turinjiye murabona yuko nahaga inyuma muri background murabona bajya n'abantu bose bari kwaragura amatike kunjya n'amahera makeya cyane 5,000 gusa hari na Melanin Boy hari na Melanin Boy aza kuba show hari na match je ndi muri yari mwaratsinze none dutsinze rimwe nanje ndi mu Barcelona warishe none narishe bitatu bagwa itike bampaye itike nyereka itike itike ndayifise na yawe mugenzi wanje safi sana so rero mu mwanya haraza guca uwambaye ngaha kuri stade ku Gasaka munze aha ni ngaha nyene ni inyuma ya province burya province butanyerera nahanye niri numuyironderere kure nahanye ni nyuma na kuri stade ku Gasaka araza kubahe na Melanin Boy araza kubateramisha n'abandi baririmbyi batandukanye baje bava i Bujumbura nabo ngaha nyene abo ari nyene bo ngaha nyene basanzwe ari imvukira zo ngaha Ingozi John Simbizo asema Vumba ndabakunda cyane.